Imana nayo isanzwe ifise umugambi kuri zina muntu wese. Zina muntu wese. Kandi zina muntu wese ahagurutse kugira ngo umugambi Imana imufise ko uranguke, arashika ku kintu gituma agira ubuzima n'iteka akaroranirwa. Patiri Amando Kana yararongoye Foyer de Charité yashengeye. Patiri Amando Kana yitavye Imana kuri wa 30/2026 nkuko vyatangajwe na Radio Maria Burundi. Ku batamuzi, Patiri Amando ni umusaseredoti wa Eklezia Katolika wo muri diocese nkuru ya Bujumbura. Patiri Amando yavutse kwa 24 Mukakaro 1960 i Muramvya muri Paruwase Bukeye, umuryango w'abana 9 nawe akaba yagira uw'umunani. Patiri Amando yatiwe mu ibanga ry'ubusaseredoti kwa 11 Mukakaro 1993. Imbere yuko ashika muri Foyer de Charité y'i Bujumbura, Amando Kana yaranguriye ubutumwa bw'iyo muri Paruwase Munanira, Paruwase Bukwavu Imwaro, yongera araba umuyobozi w'iseminari nkuru y'Iburasira Ingozi. Kuva mu 2001, Patiri Amando yahawe amabanga yo kurongora Foyer de Charité y'i Bujumbura, asubiriye Musenyeri Yohani Ntagwarara yaragiye muri diocese Bubanza. Mu 2018, Patiri Amando Kana yarahimbaje imyaka 25 amaze ari mu ibanga ry'ubusaseredoti. Patiri Amando harabamukunda kubera inyigisho ziwe zitarambira kandi zitwenza. Hari abandi bakunda inyigisho yahora atanga buri mwaka mu ndwi yahariwe umuvunyi w'abakundana Valentino Mweranda, vyabera kuri Foyer de Charité, aho yatanga inyigisho kugwaruka no kububakanye. Ikindi abantu bari bamuziko nuko yafashe ingingo yuko ata muntu n'umwe bazosubira kwakira muri Foyer de Charité yambaye impuzu zitabaguritse zimwe bita déchiré. Patiri Amando asezeye isi afise imyaka 65, muci yo kwija imyaka 66, akaba yahitanywe n'ingwara.